wejo canke hirya yejo ngo ushobora gusanga ngo uri kurakora mu bintu by'ikuzimu ngo urabona cyamakarorero ko muririmbyi bitwa Roza Muhando ndibazura muzi arambwira ngo Roza Muhando ngo yaravumye ngo amaze kuvuma ngo acastanga ngo agiye mu by'abafilima ndabwira none ibino bintu uri kurakora none umupasiteri uri kurishinga muri kumwe zino saha eske sambiri z'ijoro uri umugore w'umugabo kandi uri kurategura indya z'umugabo ngo turiko tuganira iby'ishengero ndamubwira ati sha urugo rwawe ruzohava rubomoka kuko inzira uri kurajamwe n'amajambo ariko barakubwira sayuba turi muhira ukaza wumva ngo bambwiye mu masengesho ngo ngira ndagutanga ikuzimu ngugira untange ikuzimu mu mwanya mutoyi ngo abana ngugira batanga ikuzimu biraba birebire jero ndavuga ataha je ndananiwe pe mugabo wirinde amashengero atandukanye kuzura tembera amashengero atandukanye kuko ingabire yawe ishobora kugira iki ishobora kuzima amaze kumbwira uragayana wo ngo turakubwira ibintu ngo nuvyumva ngo maze imisi 3 ngo mu mafungo ngo kwisonzesha ngo kugira ngo abana bawe ntibapfe ngo canke wewe upfe ndamubaza none pastor wowe konzi uri umuvuga uri umukozi w'Imana none je nanje ndigiki nimba warasizwe amavuta data none je ntayo bansize amubwira ati mviriza nenda gutera inkuru wa mugabo menya ico uri kurakina naco icyarico ababaza ati none mwebwe ko muri ko mumbwira yuko nshobora kugomba gukorana n'ikuzimu mwebwe murazi nzira muyinyereke urumva ko beshe barayivuga muga nta numwe aratwereka ati canga Hi guys murakomeye kubatashowe kumenya ni Jadomix akaba ari we CEO w'Imvura Fashion ariyo batazira Institut Supérieur de la SAP tukaba twifujije kubamenyesha abanywanyi b'Imvura Fashion yuko twahezagiwe kuronka ikibanza gishasha ariyo location aho dukorera Imvura Fashion tukaba turi muri Galerie de Boulevard opposite yahahoze Havana tukaba ikibanza dukoreramwo shop ni B12 muri Galerie de Boulevard hama karibu cyane mwese turabashimira gose ababandanije bafata amaboko Imvura Fashion tukaba tushatse no kubimenyesha kuba tazi Imvura Fashion ni company yiyemeje kwambika abantu muri East Africa tukaba tunodalinga n'ibintu bivuye hanze y'igihugu bicishije mu Imvura Fashion bisigura yuko ikintu cyose ubikeneye kizima ushobora kukironka mu Imvura Fashion murakoze cyane ndabatumiye mwese kuri Galerie de Boulevard. Hello guys, this is Ashley TV. My name is Ali. Uno musirero tukaba turi kumwe hano n'umushisi navuga yuko umushisi atavyorosha cyane muri industry. Tukaba tugira tuyage ubuzima bwiwe wanashaka byinshi bitandukanye turaza kuganira ibintu byinshi bitandukanye nkuko twabibabwiye rero. Hama rero reka ndamuhe ikaze ndakora mu kije mushinga nawe. Yango kabisa nabwo hari Amakuru ya yani sawa ndakomeye. Abantu benshi barakunze kwibaza mbega ciza tumushire muri kategori y'aba comedian cyane y'abantu aba cineaste cyangwa aba cineaste n'aba comedian bose ni bano. Cineaste n'umukinyi wa filme umukinyi wa filme harimo filme urumva muri filme harimo tragedy comedy wowe tugushire mu ruhe nkora byose wowe ukora byose mu cyamake urashobora gukina filme ugakina filme ziri serious na comedy byose ya no kuririmba ndashobora kuririmba indirimbo ndi serious cyangwa nkaririmba ndi muri comedy byose ndabishobora muri ivyo byose tubwiye ni hehe ukunze kuboneka cyane muri ivyo bintu mu makomedi ariko ubu ndiko nisunga amaseri gose mugabo hari ikindi kintu ndiko ndakora cyo guza ndapostinga amakomedi kuri channel yanje ego ni Mr ni ciza dukunze kubona cyane wanashaka ari kumwe n'uwo bita Sami Mr Pompompo mbese wanashaka benshi bakiyumvira yuko mwamuva no mu ndimi ni kubera iki tudakunze kubona aje kugushigikira mu bikorwa by'iwawe icyo kibazo menga sinoro kunda cishura kuko oya urashobora kutubwira kuko
wewe uri mu bantu navuga yuko baramufasha cyane ku bikorwa byiwe kuko ugiye kuraba mwese muhurira muri Rukundo TV mugabe inyuma yaho mugaca mugenda mugahurira tuvuge gute umwe wese agacagira ivyiwe kuko ubu turiko turabiraba muri Rukundo TV umwe wese afise channel yiwe ugiye kuraba Stone NCC afise yiwe Mr Sami official afise yiwe Chiza comedy afise yiwe na Berize kana afise yiwe urumva bose bafite izabo none harabaho kandi gufashanya kubera iki wewe Sami murabagenzi mugabo akabataza kugufasha okay Sami yateguye film ahora mbwira nkaja gukina mugabo sindamubwira aze gukina ngo avyange ariko nk'igihe no mubwira aze akanka niho nanje ntusubira kuja gukora muri ntuze waragerageje kumubwira biranga sindigera ndamubwira kuko turiko turaraba channel yawe tuvuga yuko iracari hasi cyane ntabwo twovuga yuko igeze nko kugwego rwa Mr Sami kubashoboka uburyo bashobora gushikana nk'ama viewers agera ku 10,000 mu minsi 3 mugabo wowe urabona yuko kurushikane views 5,000 ni kigeragezo gikomeye cyane ico hari ikintu no kivuga ko ubwa mbere nkitangura gupostinga indirimbo ya mbere nahereye ko yaratwitse ifise views 8,000 menga n'amajana 5 indirimbo ya kabiri nayo igeze ku 2,000 na bisigura ngo no bandanya nkora ibintu ndimwo abantu bo bandanye bagira iki baza kubikurikirana gusa keshi washobora gusanga ivyo ndiko ndakora ntarimwo mugabo ubu ngiye kuza ndagira iki ngiye kuza ndabamo ugiye kuzura bamwe hose sawa Chiza reka tuve hino mu kazi ka usanzwe ukora reka tuje mu buzima busanzwe Chiza amazina yo nyakuri ni aya nitwa Chiza Pascal nkurikira Mahasa ukurikira Mahasa Chiza Pascal tugerageje kumenya nka ibintu bijanye no kwiga wowe amashuri yawe bimeze gute shobora kwibeshira ngo narize ariko sinize ego sinize urashobora kuba warize mugabo ugasanga warize make sinahejeje warize make mugabo urashobora kuba kwandika gusoma gusoma ndabishobora kwandika hariho n'abandi usanga batize mu ugasanga ku rurimi ego nizihe ndimi wewe twovuga yuko umerita kuvuga Kirundi n'igiswahili ndagerageza bukebu agafaransa wapi akongereza karimbari kari kure vraiment ego Chiza reka dushake kumenya wewe tukumenye Chiza uwari we urazi yuko kenshi na kenshi turakunze gukurikirana abantu bakora ibikorwa byo kunezereza abantu mugabo tukaba tutabazi cyane reka tukumenye rero Chiza uwari Chiza ubasi ego ego abana bangahe okay Chiza mwumva ndobatse mfise abana 6 ego Chiza umuntu ari karakureba urabona umenga uracara umusoro kiri mutoya cyane tubwiye abana 6 ndazi n'uri karatura bashobora kwikanga abana 6 ni benshi Chiza afise imyaka ingahe mfise imyaka mike cyane mfise imyaka mike cyane sinoyivuga gusa kimwe nazanye umugore mfise imyaka mike gose kuko je narongoye mfise imyaka 16 niho nazana umugore munsi umwana wa mbere cyumuvyara mfise imyaka 18 nahise neragira ego Chiza urazi yuko abantu nkamwe bwe mukunze gukurikiranwa cyane mukora ibintu bishimisha abantu bakunze kugerageza kubigaho canke tukacukumbura mu bintu bamubayemo ni Chiza nuvuga yuko umugore wiwe wa mbere yahukanye yarataye urugo aribuka bivanye nuko yaramaze kuronka amakuru yuko wagira umutangi kuzimu kuri ico kintu urashobora gutanga umuco nkumure ku bantu bamwe bavyumva mu rufurifuri batari bwavyumve officiellement batari bwavyumve ari wowe nyene uvyivugira kuri ico ndibaza yuko umuntu iyashaje bavuga ko ari umurozi ikindi naco beshi hari ikintu bakunda kuvuga iyo umuntu ari karamenyekana bagaca bavuga ngo yakoresheje ibintu by'inganga canke yakoresheje ibintu sinzi ukuntu no bivuga ariko ubundi ivyo vuze byarabaye kandi na nubu biracyavurwa ariko gusa naco bintwaye kuko
baca umugani mu kirundi ati ngo uwisambura ugwiwe bamutiza iki amutiza umuhoro bamutiza umuhoro aje umudamu naramukunda ariko harageze igihe bidashobora gukundika yuko tugira iki dushobora kuguba turi kumwe kubera wasanga ari intambara za misi yose induru iki ivyo byaravuzwe yuko ngo ndi umufilmasoni ivyo byaravuzwe vraiment mugabo ndasenga Imana tugira ngaho nyene abantu benshi bavuga yuko urukurukuru ngo abari yo nkuru mbega hoba hariho nibihe bintu byabamenyesha yuko wowe ugiye kuba umufilmasoni by'ukuri kubera ko ntabwo bovyikura mu bwonko baba bafise imbarutso ahantu bariko barabikura urumva nari nsanzwe ndi umuvuga butumwa kuva kera mwishengero rero ico gihe batangura kuvuga ko ndi umufilmasoni habanjije haza umupasteri wa mbere arambarira ngo ciza shaka uze mu rusengero rwanje dukorane imirimo y'Imana ndamubwira ngo pastor kuvyukuri je kuza gukorera mu rusengero rwawe ndumva menga nivyo kunda sinari bwamenyekane wa mupasteri arambarira ngo umviriza ati uno munsi ushobora kuba uri kurakora wigenga mugabejo uzoba uri kuragira iki uri kugengwa n'abandi ndamubwira ati none pastor ayo majambo uri kuyakura he ushatse kuvuga iki ushatse gushika kuki arambarira ngo ejo canke hirya ejo ngo ushobora gusanga ngo uri kurakorera mu bintu by'ikuzimu ngo urabona ca makarorero ko muririmbyi bitwa Roza Muhando ndibazura muzi arambwira ngo Roza Muhando ngo yaravumye ngo amaze kuvuma ngo acastanga ngo agiye mu by'abafilmasoni ndamubwira tumviriza umuntu ni wamenya icarico kandi umuntu niwe yifatira ingingo rero hamwe n'ivyo ndumva menga nta birebire no kubarira gusa kimwe wowe genda utekane umenyane n'ubuzima bw'iwawe nanje menyane n'ubuzima bw'iwanje ureke kunyinjira mu buzima ndiye maze guhera pasiteri turamuherekeza arataha mu nyuma harundi umumama yaje avuye nimba ari mu Kanyosha na wene azambaza bya bintu nyene bari bansize ahantu mu kazi ndababaza ati none mwebwe ko muri ko mumbwira yuko nshobora kugomba gukorana n'ikuzimu mwebwe murazi nzira muyinyereke urumva ko beshe barayivuga muga nta numwe aratwereka ati canga bimaze kugera rero sasa wa mumama turaganira acamubwira ati ciza bandanya ko kazi kawe kuko ejo canke hirya ejo kazokugaburira bimaze kugera aho yavuga aka kazi nsanzwe nkora ngo ntuzucike intege bandanya arambwira ati mugabo wirinde amashengero atandukanye kuzura tembera amashengero atandukanye kuko ingabire yawe ishobora kugira iki ishobora kuzima amaze kumbwira ivyo wa mupasteri niho yaca aza hari hafi 2 z'ijoro nyahantu muri Nyakazo hama wa mupasteri arambwira ngo subira indani nari intashe ndamubwira pastor jewe numvitiro ngira nje kuryama kuko naye niriwe mu bintu by'amatafari nivyo nsanzwe nkora ico gihe sinari bwamenyekane yani nari mu bintu by'amatafari gufyatuza ibintu by'amatafari rero nari navyagaye kuko urabona hari gihe bishika ugasanga nawe wataye mu ingufu ziwawe kuko nta kazi kataruhije bimaze kugera aho wa mupasteri acaraza aje acarinjira yinjiye ngo garuka tuvugane ndamubwira ati pastor nukuri jewe ndarushe kandi numvitiro reka nje kuryama ngo urumva rero ngo wowe ciza ngo wewe nguragayana wa pastor nguragayana ngo turakubwira ibintu ngo nuvyumva ngo maze imisi 3 ngo mu mafungo ngo twisonzeshe ngo kugira ngo abana bawe ntibapfe ngo canke wewe upfe ndamubaza none pastor wowe konze urumuvuga uri umukozi w'Imana none je nanje ndigiki nimba warasizwe amavuta data none je ntayo bansize amubwira tumviriza nenda gutera inkuru wa mugabo menya ico uri kurakina naco icarico ndamubwira ati ureke kwinjira mu buzima bw'undi umuntu nimba naho uvuga ngo Imana igira inyice ngo kubera ngo nase gukizwa eske izi comedy ndiko ndakina bisigura ngo nacemba umupagani kubera iki hari abantu bigira ngo nabakozi b'Imana birirwa barasambana batera inda abandi bagira iki bobo ko mutabavuga ko mugabo je muri ko muranyiruka ko kubera iki ndiko ndakina pasteur ngurangaye ngo ko nari umukozi w'Imana amubwira tumviriza ndakubwiye kamera ikirabyuka ndamubwira ati nimba wabuze icyo ufungura mbara ndaguhereza amafaranga uje kurya ari kugira iki ugabanya urwamo kuko ndiko ndondera ubuzima urumva kuko umuntu wese afise ukuntu Imana yateguye azobaho muri inosi rero mu gihe nzi neza yuko kino kintu ndiko ndakora nubwo gitarampa amafaranga ejo ndazi yuko nzoronka iki nzoronka amafaranga hagarika rero bino bihe bimaze kugera pasteur acapfa ngahagize iki ashavuye amaze gushavura
umudamu ndabubwira atumbiriza rero wa mugore gerageza uburyo bwose ririya shengero uhagarike kurijamwe kuko ndabona amenga ibintu bizogira iki bizoba ndazi mu mwanya ngiye nkasanga bari kumwe nawe saa 2 z'ijoro saa 3 z'ijoro na pasteur ndabwira none ibino bintu uri kurakora none mu pasteur uri kurishinga muri kumwe zino saa eske saa 2 z'ijoro uri umugore w'umugabo kandi ubu uri kurategura indya z'umugabo ngo turiko tuganira iby'ishengero ndamubwira ati sha urugo rwawe ruzohava rubomoka kuko inzira uri kurajamwe n'amajambo ariko barakubwira sayubaka turi muhira ukaza wumva ngo bambwiye mu masengesho ngo ngira ndagutanga ikuzimu ngugira untanga ikuzimu mu mwanya mutoyi ngo abana ngugira batanga ikuzimu biraba birebire rero ndavuga ataha je ndananiwe pe bimaze kugeraho ndaraba ukuntu nokora biranka bimaze kwanka umudamu muzima ndabona menga tuguma tuvurugana gose haragera igihembo gati je uno muntu ndabona twokwicana ko bamubwira naye mperuka kubaka inzu itari nko vraiment ndafite inzu y'ivyumba 3 na saro amatafarahi batangura kumubwira ngo utagerageje uburyo bwose ujya mu filmaso nakuvire mu nzu murapfuye n'abana rero maze kumva ivyo ndavuga ati eje abana bashobora kugira ikibazo baca bavuga ko ari je nabatanze ndavuga ati reka basingira iki reka nkinzure hako twokwicana kuko ntitsindi bumwirukane kuko umuntu mwabyaranye agiye biragoye ndavuga ati reka nkinzure ndamubise maze kumubisa ikintu cyabaye umudamu yacyatangura kuja kumburanya yuko atarasiyo ndamu umunsi wa mbere umuhungu wanje yakomerekeje umwana w'abandi umurumva umugore amaze imisi avuga ko ndi umufilmason umwana wanje akomerekeza umwana amaze kumukomeretsa umwana ico gihe ndagerageza uburyo bwose bwo kugwana wa mwana kugira nje kumuvuza namuvujije ku 45,000 kumushona gusaba mushonye ku 20,000 kwera yarakomeretse bene aha mu ngingo yani bariko barakina umusumare burira umusumare ucura mu momora akorotse rero sasa ndavuga ngo uno mwana w'abandi ntamuvuza bariko baravuga ko ndi umufilmason bisigura ngo cyavuga ko nagira ntanga umwana w'abandi cyane mutwara kwa muganga nagira ndamwicira ndavuga ati reka ndamutware kwa muganga umwana ndamutwara kwa muganga na se wiwe turamuvuza duheje kumuvuza umwana arataha amaze gutaha ndabamwe ivyo bihe ndabura ico fata nico ndeka ndabura iyo nja niyomva kuko mu buzima bwa misi yose ndafise abavyeyi papa na mama mugabo yindi miryango yose yarapfuye mu ntambara ndi umuhungu ndi umwe nabashikanje babiri rero bimaze kugera aho bamaze kungwanya ndabura iyo nja niyomva maze kubura iyo nja niyomva ndaturaguza ndabura iyo nja kugera yaho anomoka maze komoka nomokera ko bibe na Tanzania ndabura ico fata nico ndeka ariko gusa ndashima Imana kuko yaragerageje uburyo bwose bwo kugomba kunyicisha arakoresha umugore wawe arakoresha abatipe baraho mu kinama bamfatira mu kinama haje impande y'isoko mu kinama umurango baravuga ati ngo tuvugane turajana tumaze kujana uko bamfashe ku murango nyene baravuga ati bana gerageza uburyo bwose uduha amafaranga kuko umugore wawe yaduhaye 50,000 tugusige hamwe n'ivyo rero gerageza uburyo bwose urondera uburyo ugira iki udusororera ndavuga ati bakamuje ko basorora ndabicarika mu kabare tabasororera meje kubasororana bacaye bagiye bandiye 30,000 bagiye bandiye 30,000 cyana telefone mu yomba wanje yani uyo muyomba ntabwo ari muyomba ko mutere kuko anu mupapa yatwawe yani mushiki wiwe yatwawe umugabo na mama mutoyi rero nca ndamutelefona ndamubwira ati rero wangu jewe nagize ikibazo kiniki kore yarasanzwe abizi acara telefona babahungu arababwira ngo ivyo murimwo nibiki ngo yatubwiye ko ari umwishwa wawe ngo niyo mpamvu twamurekuye ati mugamwa mutwaye amafaranga ati nta mafaranga yaduhaye naza n'icyabona ico gihe Sami niwe yangomboje ibihumbi 10 kubera nte mafaranga bari basabye ntiyarakwiye Sama cyaraza aravuga ati ciza reka ndakugombora cyane umwigira aca ndihira ivyo bihumbi 10 maze kundihira ivyo bihumbi 10 ndataha maze gutaha hose na sinari mfise ahomba ndiko ndirukanwa nyene nishengero urumva banyirukako umudama nyirukako kugera aho ivy'igipolisi kijamwe kimaze kujamwe ndavuga ati ibintu ni birebire mu nyuma ndavuga ati reka ngerageze uburyo bwose niture sentare batwumvirize rero umudamu wewe dossier yari yatwaye dossier ivuga ngo natoye agafuni ngira ndamukubita tani kofe na rimwe nigeze ndamukubita ko bavuga ati niyamara kuja mu gasho tumwagiriza ibyo tumwagiriza byose niyaja mu gasho ngo ivyo gutanga abana bizoba bigize iki bizoba birangiye bimaze kugeraho imirima narimye
nararimye umuceri sinigeze nimbura abapolisi baragira iki baramushigikira ndavonda telefone amushikanye namubwira ati fata ayo mafaranga uhemba abakozi kuko umugore ntacyo dupfa rero ikintu giye cyambabaza niki kimwe nuko iyo ngiye kuraba abana nawe yaca telefone abapolisi ngo aje kunyica umva ntiyashaka gusa ko munyura muhira nje kuraba abana kandi nanje muhira ndumuhungu umwe mama yararize arihanagura ku bintu byagize iki byahabereye bimaze kugeraho gusa ndashima Imana kuba nkiri muzima kuko ivyo bari bateguye si byo byabaye umudamu rero araho nubu bugingo nubu ngiye muhira abana nza mbona biruka ngo nje kubatorana batware mu kuzimu muga gusa ndashima Imana hama ari abantu kenshi bakunda kugira amakomantere ciza bimeze gute ciza bimeze gute ubundi imwenge y'inzu imenywa na nyene wewe urashobora kuba uri kurankurikirana ukiyumvira yuko nabaye umuhemu mugabo natwe abahungu turahemukirwa ari nayo mpamvu navuze ati nari nasinye sinzi ko mwigeze kubara igana ndavuga ngo abakobwa barahemukirana narigeze kubivuga rero sasa iyo umukobwa guhemukiye hoho biba birebire kenshi na kenshi birakunze gushika mu buzima busanzwe byumvikane yuko urushengero warurimwo rwarakoze uruhara rukomeye cyane ko gusambuza urugo reka rero tuje mu buzima ubaye uno munsi watubwiye yuko ububanye n'umugore bisigura yuko ufise undi mugore atandukanye na wawe so urya mudamu niwe yantoye kubera navuze ngo nta famille mfise niwe yantoye kuko twariganye guhera mu mwaka wa mbere gushika mu gatatu twigana ico gihe abona ubuzima mbayemwo abona ukuntu ngenda n'ishakoshi nagendana niwe yayimpaye yavuze ati none impuzu zo zurazitemberana mwishashe mwiki ngo ndaguhisha koshe ni hari bwayikoresha ari kirishasha acara yimpanze ndatwanamwe impuzu nitwara bwakundane mu nyuma inzara iragomba kunyica nkamutelefona nkamubwira ati mukoje ngira mpfe n'ukuri n'inzara agaca ambwira ati bana ingugerageze uburyo bwose muhira ndakora ndeye twufungura hanyuma ugende nkagenda nkafungura meje gufungura nkagira iki nkataha urumva ibintu nk'ivyo nyene bimaze kugera rero sasa ndavuga ati uno mukobwa rero sasa ndabona menga afise ku mutima rero kubera afise ku mutima inyuma y'ivyo bintu afise ku mutima rero kubera afise ku mutima akaba ta famille mfise uno musi nshobora gupfa nkabura ubumpamba ko mbona menga muhira ngiye igipolisi gihita kinyirukako ukamenga ndumwicanyi kana ata muntu nigeze nica mugabo mu nyuma baratevye bamenye ukuri ko naragiye muhira shitse muhira ndababaza none ko muri ko muranyirukako muri ko mu mporiki barambaza ngo urinde ndavuga je nije ciza mu mazigiye muri ko murirukako ngo uri ciza ateyego barambaza none muri ko mupfiki n'umugore ndababwira uko bimeze ngo ubwo burofa ngo ni wigire nca ndigira rero bo baramenye ukuri bugingo n'uwo mugore yasenga bavuga ko ndumufirmason ariko naco bitwaye ubu rero ibintu byose uzaba waramaze guheba rero mu nukuri imirima narahevye inzu narahevye ubu mbayeho ko nyene ego bakunzi ba Shali TV ndibaza yuko muriko murumva ubuzima kenshi iyo muriko murabona abantu batwenza abantu babakinira ibintu byiza burya hari ubundi buzima baba baraciyemo cyangwa ubundi buzima baba barimo butandukanye ari nayo mpamvu kenshi na kenshi turakunze gusaba abantu baba bariko bakunze gukurikirana ibikorwa by'abantu nk'inaba abantu benshi batandukanye barakeneye support barakeneye gufashwa na cyane cyane mu bikorwa byabo mumbure bashobore kuva kuri rimwe bashobore gushika kuri gatanu ni ciza rero ciza ni umwe mu basore bariko barikora neza ngaha mu gisagara mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gisata ca comedy no mu mafilme ari serious akaba asanzwe wanashaka afise channel yiwe ya YouTube ariyo bita Ciza Comedian asanzwe ari karakorera kibikorwa vyiwe ari karagerageza gukora uko ashoboye nubwo twavuga yuko aracyari ku rugero rukiri hasi mugabo n'umuntu ari karagerageza gukora ashobora kugira Ciza reka tuje reka ndakubaza akabazo novuga yuko ni mu bibazo bimwe vya nyuma bisa naho turiko turasozera ikiganiro ciwacu kuri uno mwanya umuntu akeneye kugutora faster agutore he biratandukanye kuntora hariho wonsobanurira kuko gutora umuntu biratandukanye turashobora kuvuga bati ni Ciza dukeneye kubona ubuzima bwiwe abayeho tumenye Ciza abaheje tumenye Ciza imbuga akoresha nizihe amanimero ya telefone akoresha na yahe mu cyamaki uko niko gutora umuntu
Okay, ndafise telefone nubwo ari ntoya ariko urashobora kuntora pe. Mvuga inimero. Birashoboka uvuga inimero bakakuha. Okay, inimero yanje ni 61 93 66 38 niyo nimero yanje mushobora kuntora ko canke urashobora kuja kuri Facebook muga Facebook harabaye akantu kakabazo gatoya ntushobora gushoka kuntora. So handi naho ukazi ka misi yose ni muri Rukundo TV ushobora kuntora uciye kuri Sami cyangwa ugaca kuri jewe nyene kuri nimero watumvise. Hanyuma ikindi kintu naco nagomba gushimira umuntu yantoye w'umudamu yantoye ico gihe mu ntara ya Makamba. Nukuri ndamushimiye cyane vraiment kuko iyo ntara ntayo niyo narinzi kuko haragera igihe umuntu ashobora kwiheba ugashobora gusanga yagiye atazi yagiye. Ndamushimiye cyane Imana imuha umugisha kuko naramaze indwi yose ndi muhiri wiwe bamfungurira. Nukuri ndabashimiye mwe bivuye ku mutima. Na se yamuvyaye ndamushimiye cyane ndetse famille yiwe yose yaranyitayeho ndabashimiye cyane. Ndibaza baranyumva guhera kuri Maneno aranyumva ndibaza Imana imuha umugisha na papa w'Imana imuha umugisha na nyina w'Imana imuha umugisha na mushiki we yanshikanye mu rugo Imana imuha umugisha. Okay, reka rero turangize ikiganiro cyacu Mr. Chiza ku tubazo tubiri canke kamwe ka TikTok. Chiza, ni kihe kintu cyakubaye ko mu buzima nubwo borasa mu mutwe udashobora kwibagira? Ikintu cyambaye ko mu buzima ntashobora kwibagira. Ikibazo kiri di kirarema. Ikintu ntashobora kwibagira mu buzima kuko ni ibintu bibiri ntashobora kwibagira mu buzima. Ikintu cya mbere ntashobora kwibagira mu buzima n'uyo mudada nshimiye ukuntu yagize iki yantoye ngiye mu gihugu cy'amahanga nari ngiye Tanzania ata muntu numwe nzigayo ashobora kumfasha canke se ashobora kuntora mugakantora mwibarabara akanjana muhiri wabo akandaza nkabona gutuza hanyuma kamimpanuro iyo sinzomwibagira. Okay, akandi kabazo kagira kabiri tuje dusana barangije. Ikintu cyagutwengeje mu buzima bwawe? Ikintu cyantwengeje cyagutwengeje n'ubu burugu ciuzu twenga. Ikintu cyantwengeje mu buzima n'umudamu mfise. Ukuntu nigeze ku mutelefone igihe kimwe ndiko ndajugumira mu ndangira ndabe ngira mpfe neza akambwira ati umviriza ndakurungikiye amafaranga 10,000 genda urye. Icyo nico cyagutwengeje cyarantwengeje tu kuko nariyumviriye ati none uno muntu tudakundanye twari bwakundane mugira kiyumvira ngo tora 10,000 mu gihe atahanu namwe mfise shobora kuja kugira iki gufungura. Iyo uri mu vyago my friend nagenda ko barengo iyo uri mu bibazo abantu bose baraguhunga n'abagenzi narabuze umfasha wari kumfasha nawe ni Sami nawe ikibazo yarafise oya navuga ati umwanya n'umwanya bakansanga ngaha barantora rero kubera bantora reka rongire iki reka ndahakwebe karubwoba. Mr. Chiza, Jenizere yuki kiganiro cyagenze neza abantu cyabaryoheye. Ni kihe kintu wewe wumva yuko ntuwa ntakubajije? Ikintu toba wambaje? Ego wibaze wongere wishure. Kanda ciyumvire. Uzana guha amasegonda? Amasegonda? Amasegonda 15 aheze cyadoze ikiganiro bisigure uko byose twabikubajije. Ikintu tambajije kubera naravye amahasa. Ntiwambajije abana mfise mbe nabahungu bose nabakobwa bose mbega yishuri mbo abana mfise abakobwa 5 murumva ko nzokwesha iyo ndiko ndabitegereza vraiment barasa bose bo mbega birakunda gushobora kubabona ubu ndashobora kugenda nkiyiba abatora abatoye tukatembera urumva
hama mama waje ndamusubiza abana biyo. Okay, reka rero tugushimire rero Mr. Chiza. Ya ndabashimiye nanje. Ego. Hama rero reka namwe turashimire mwese mwatanze akanya kanyu mu gukurikirana ikiganiro cyacu no munsi nongera ndabaramusa cyane kubera ko nari mbakumbuye cyane ndazi namwe ho mwari mudukumbuye twaherukana kera gusa twari turi ngaha nyene gusa ino uwo misyo bumwe usanga ari kibazo gikomeye cyane. Reka kandi nongere mfata akanya gushimira abantu kuva kiriya gihe twari kumwe gushika uno munsi kandi turi kumwe babandanye bakurikirana ibikorwa byacu bakurikirana vya El Marofe mwarimu n'ibindi byinshi bitandukanye nukuri muri abantu b'amateka muri abantu bingira akamaro mu buzima nukubura gusa icyo umuntu ari bubahe n'ahandi ho yabishoboka umuntu yoteruye ibiduga akagirane akabahereza rero. Reka rero tubashimire cyane mwakoze cyane hanyuma twongera tubibusa n'ushise ngaho uno munsi ari ikiganiro cya mbere ahereye ko iki kiganiro ca Chiza akaba atari bwakore subscribe nukuri nagaruke ayikore kugira ngo aze abandanye aronka ama notification y'ibiganiro bica hano. Kuri ubwo rero turabakunda cyane, bye bye.